n'urukino ruvuga ngo rurindiwe n'abatari bake n'urukino ruvuga ngo nabonye n'amatike yagiye ko karashobora kuyatangwa bavuga ati kuno munsi umugwi Serukiragihugu nta mu rugamba duteza ko turabe mbega witwa Patrick Sangwa Mayani biza ko bimeze gute mbega bakina muri championnat Primus League bameze gute no munsi rero bwana Patrick buri murundi wese itegeje urukino vuba ruza kuba rubera kuri stade Ntwari n'urukino nuvuga rudasanzwe ruza gukinwa kuri uyu munsi hagati y'intamba mu rugamba z'abakinana wacu mu Burundi ndetse baza kuba bariko barakina n'intamba mu rugamba za Sangwa Mayani Patrick byumvikana ko n'intamba zani wacu mu Burundi sanzwe zimenyerezwa n'umugabo witwa Jean Dodier Rukundo ari kumwe na Biburo Abubakar nyuma kandi byumvikana n'intamba z'aba bakina shana yego niko babivuga mu rurimi gwiza canke se mu majambo meza n'intamba za bano bakina shana yego bagiye gukina rero n'intamba mu rugamba z'umugabo witwa Sangwa Mayani Patrick navuga zimwe muri deception zabaye zito zo kubura rumwe mu nkino zikomeye cyane gose twari gukina hano ku mugabane wa Afrika twari bari kuduza n'igihugu ca Zambia ariko igihugu ca Zambia kiravuga giti oya twe ndishobora kuboneka kubera impamvu kanaka z'ubukene n'ibindi rero nsa n'uwibutsa abantu gatonya kubijanye na runo rutonde ngira urafasha kubijanye n'ubwo intamba mu rugamba genda cha kuri no rutonde rw'abakina hano iwacu mu Burundi yego baratumye ko umugabo witwa Omar Ramadan nk'umunyezama asanzwe akina equipe ya Aigle Noir baratuma ko umugabo witwa Daniel Hakizimana akina equipe ya Musonga tumwe mu bagabo bameze neza cyane gose muri kano kanya baratuma ko umugabo witwa Nicolas Kanyamukenke nibaza ko benshi baca bamubona hariya kuri nimero 3 muri equipe ya Aigle Noir baratuma ko umugabo witwa Juma Mzande nawe nyina asanzwe akina hariya mu mugwi wa Aigle Noir baratuma ko umusore yitwa Musa Mujyango akina hagati mu mutima wa defense muri equipe ya Vision Football Club yahoze akina equipe nka za Musonga tumenga yaracine muri Flambeau Centre baratuma ko Jafet Niera akina Flambeau Centre ndetse n'umugabo witwa Isa Iber asoza akina muri equipe ya Flambeau Centre baratuma ko abakinyi bo hagati ugerageje kurana umugabo witwa Usman akina muri Flambeau umugabo yacagira akabazo k'ivuna ntaza kushobora kuboneka muri no rukino baratumye ko umugabo wa Flambeau yitwa Julio Bamenga Bita baratuma ko Trésor asanzwe akina equipe ya Bumamuru Kamana Karima akina Aigle Noir umugabo witwa Hakim asanzwe akina equipe ya Rukinzo Football Club baratuma ko mu basatiriza umugabo witwa Abdi Neza David Rishura Mbocha wasikina Flambeau Rayonce Token asanzwe akina equipe ya Vital Football Club Mosi Nduma akina Flambeau Centre Fataki akina equipe ya Aigle Noir umugabo witwa Yasin akina equipe ya Muzinga ndetse na Lahim Abdul akina equipe ya Vision Football Club hanyuma n'urutonde rwatumwe ko muri equipe nationale y'abasanzwe bakina n'wacu mu Burundi ubona ngo n'urutonde rwiganjemwo ahanini abakinyi ba equipe ya Flambeau ndetse na equipe ya Aigle Noir rero navuze nti byakabaye byizi iyo bano bitegura bakagira umumenyereza yanariza equipe nationale hano wacu mu Burundi nuvuga umumenyereza ashobora kubona bano bakinyi kandi yanabizeko byumvikana ngo byari kuba ngombwa ko umumenyereza asanzwe amenyereza equipe nationale hano wacu mu Burundi navuga shana nawe nyine ahabwa umwanya wo kwitegura agatora abakinyi ashobora kuzokoresha niyo bamvu gerageje kurama urutonde batumye ko bose baravye urutonde rusanzwe rusa n'urugaragara mu maso kuvuga babakinyi nyine ba Flambeau Centre ba Isabelle bande yego ukaraba babakinyi nyine bize equipe zikomakomeye par exemple nka equipe ya Aigle Noir Football Club ni muri equipe ziba ziboneka ari nabo novuga ngo bari baguduseruke no mu gwise kugira mu ruga nako muri Chane Confederation Cup haramwe no muri Champions League cyane novuga ko rero ikintu cyambere kimeze nk'ikitameze neza canke nkitiza kugenda neza nuko bwa mbere na mbere Sangwa Mayani Patrick ntaza gukina n'abakinyi ba mbere beza bivanye n'ivyo mumenyereza za kuba yipfuza gukoresha nivyo bagiye gukina n'abakinyi beza bahagaze neza muri Primus League bari mu migwi myiza ikinano mu Burundi mugabo hari ahantu badashobora kugera kubera ko bwa mbere na mbere novuga ko urutonde rwatumwe ko canke rwacaguwe n'abamenyereza bagiye batandukanye ni gwabaye urutonde rwamanje kwigwa ko nabo bamenyereza ndavuga Mibura Abubakar ndetse n'umugabo witwa Jean Dodier Rukundo bose ugerageje kurabuza gusanga n'abamenyereza bafise imigwi bamenyereza kandi kurakina muri nondo irenganye umwe wewe karakina ku munsi wa kane cyane niyo mpamvu nakunze ku munsi umwe wonyene niyo mpamvu nakunze kuvuga nti yaba byari ngombwa canke yaba byashoboka bakabaye basini buri barondera umumenyereza asanzwe ari hariya kuri stade runana akabari wabarabira basino equipe kubera ko ni umugabo wa mbere akunze n'imiburi buri kubona mu match menshi akinirwa kuri kino kibuga cabo hakirira Vitaro hakirira equipe ya Vision hakirira Muzinga hakirira Interstar hakirira Bumamuru nyene
ubona ko niho hantu basi n'imiburi buri hakinirwa mu match menshi ku buryo umumenyereza yashobora kuba afise umwanya w'akaruka hanyuma akavuga ngo reka ndabe match hano kuri Stade Runani ye kuba ihuze izi equipe zigitandukanye nubwo nawe nyine abafise ama match bari korakina rero iki ni kimwe mu bintu novuga vyabaye nka deception. Hanyuma ku ruhande rwa Sangwa Mayani Patrick ribaza ko abakinyi benshi barabazi barabazi uravye abari bahamagaye mu mugwi w'inama mu rugamba novuga ngo abagaridier Jonathan Nahimana Onizime Rukundo novuga ngo akina equipe ya police mu gihe witwa Jonathan Nahimana we warazi ko Sangwa akina novuga ngo equipe ya Namungo mu gihugu ca Tanzania witwa Nibayeza Dieudonné ni wa Framudi Centre hama novuga ngo defenseur batumye ko ni witwa Mudeli Akibara akina equipe ya Gasogi United Bukuru Keita wa Egere The Fighters Omar Musa wa Gorilla Dushime Olivier ni wa equipe ya Framudi Centre Marco Enmas wa ino equipe yo muri Belgique yitwa Beresco mu gihe witwa Nduwimana Christophe wewe ramuzi mu gihugu ca Indonesia mu gihe witwa Sabiyumva Frederic wewe akina mu gihugu ca Sweden muri equipe yitwa Fatara ni ukuri Kroze akina mu gihugu Norvege mu gihe kandi abakinyi uvuga ngo basangwe bakina hagati mu kibuga ni Jodiri Yongora akina equipe ya Rara Roviere yo mu gihugu c'ububirigi mu gitwa ico itungiye Keve akina equipe ya The Fighters Musanga ari wa Police FC mu gihugu Rwanda witwa Parfait Bizoza muri equipe ya Higosto muri Norvege Mukono Erdinho akina equipe novuga ngo ya Fountain Gate muri Tanzania Shimirimana Jospen wa Cape Town City barabimva ko muri Afrika y'Epfo witwa Kakwaya Leona na wa Police mu gihugu c'u Rwanda Mpawe n'Imana Abdul wa Frevio Dobeira muri Mozambique witwa Musa Omar wa equipe novuga ya FC wa Stone muri mu Bwongereza mugiye kandi abakinyi babataka bazanye witwa Bigirimana Abedi ni wa Rayon Sport witwa Jean Claude Girimusharamuzi muri Al Hilal Omdurman muri Sudan abakina mu gihugu cy'u Rwanda ubu mu champion y'u Rwanda Nduwimana Frank ni wa Gorilla mu gihugu cy'u Rwanda Kamana novuga ngo Kanakimana Bienveni nuno equipe novuga gina mu gihugu muri Republika Czech Bonfils Kalebe bimenyimana muraduko kwiruka kuja muri Arabie Saoudite muri no equipe yitwa Jeddah S Sudi Abudara nawe akabiye kugaruka banashaka nuvuga ngo n'umukiye babifuza cyane akira muri equipe ya PCC muri Indonesia witwa Mbabanza Romeo Vansi akina equipe nuvuga ya Patro Estino ni mu gihugu nuvuga ngo ca Belgique nibo bakiruvuga ngo umugwise ko nta mu rugamba wa Patrick Sangwa Mayani bari kumwe n'abana bakinyi baserera ko abantu bameza basererete n'aba Jimmy Ndayizeye batumyeko cyane kabisa nuko biba bimeze birumvikana no rutonde gwiza umunsi rero turaza kurindira turabe mbega mu byukuri ninde muntu aza kwitwara neza muri zino mpande zigira kuri zibiri Sangwa Mayani Patrick araza gukora ibiki Dodiera we waraza gutanga ibiki mu kibuga kuri uyu munsi cyo novuga ko bwa mbere na mbere ikintu cabaye nka deception nuko ubundi Sangwa yakabaye muri urukina arabiramwe abakinyi beza yego akavuga ati ndabona ko mu Burundi hari abakinyi nabariye kunshobora gutuma ko muri equipe nationale ubwo rero nabakinyi benshi bakineye amahigwe hari impano zinyegeje ngaha mu Burundi umupira w'amaguru zari zikeneye kuvundurwa iyo ziri nimba yibereye muri Muzinga nimba yibereye muri Ngozi City nimba iri hehe ikaza kugira ngo ifashe hanyuma bagaragazwa imbere ya Sangwa Mayani Patrick berekana urukino rwiza berekana performance nambere abone uko umupira w'amaguru mu Burundi uhagaze kigira kabiri nibaza ko kinakenewe no guca gisubira gutegurwa cyangwa kizoce gitegurwa mu minsi iri imbere nuko bwa mbere na mbere nifuza ko urukino ruzobandanya ruba ariko mu kubandanya ruba runo rukino no kwifuza ko bigenda ko no gukurikira Sangwa Mayani Patrick ubwa mbere nashira abamenyereza abona neza yuko bashobora guhuza nawe mu byo ashaka gukina n'ibyo ashaka gutegura muri equipe nationale namara kubashiraho babaha umwanya wo gutegura no kuraba abakinyi bakina muri championnat Primus League no kuvuga hakenewe abamenyereza b'abaselectionnaire pana abamenyereza navuga bafise ama equipe yabo bamenyereza ni wacu mu Burundi bakibaza gufashanya na Sangwa Mayani Patrick kana Sangwa nawe nyene yifitiye akadima amenyereza ari mu Bubirigi ubwo bose uje usanga ni babandi batora abakinyi kubera ko bumva ngo performance nzango zimeze kuno kurikirana no mu kino match zibiri zitatu rabo ngo uko nameza hanyuma mwinjize muri systeme zawo nico gituma rimwe namwe abakinyi bamwe baza ugasanga babaye deception ku mumenyereza ntashoboye gutora caka indi yari yipfuza kubona kubera ko nawe yatumye ko ntiyabatumye kabazi neza ngo ukuntu bakina n'ivyo bashaka kuma mu kibuga rero ndipfuza ko ubukurikira Sangwa Mayani Patrick azorondera equipe
imufasha kandi azi neza n'ibyo ishobora kumufasha. Nimba numye ko Frank ndabizi neza ko Frank ndamutumye ko kubera impamvu kanaka. Nimba numye ko naka ndabizi neza ko ndamutumye ko kubera impamvu kanaka. Neza cyane. Nimba dukeneye abakinyi bakina Primus League cyangwa se nimba Sangwa Mayani Patrick akeneye umupira w'amaguru mu Burundi ko mufasha muri equipe nationale. Nuko bwa mbere na mbere habi ikintu kimeze nk'inyigisho bakaraba football yo mu Burundi kinwe gute kugira ngo itere imbere. Nimba bamenyereza bari ko bakira aha mu Burundi nakunze kuraba ama system deja kinishwa n'abamenyereza bagiye batandukanye. Ukaraba eske muri Flambo bakina ibiki, ukaraba muri Aigle Noir bakina ibiki, muri Musongati bakina ibiki, bamwe bamukaraba ukavuga ngo eske system deja bari ko baradukina nizihe. Hari n'umumenyereza bigeze kwaza muri conference de presse ngo ko twabonye system zawe zihindagurika, aravuga ngo systeme mwabonye zihindagurika gute ngo ngira ntitwari ko turaba match imwe. Rero mu ntaraguciyemo ari no mu nkino za Confederation Cup. Mu nkino za Confederation Cup ico gihe gigane gitanga niyo narindi na tutavuze ngo ni naka. Cyane rero urumva iyo n'umumenyereza nawe adashoboye gutahura ukuntu urukino rwo rwari ko ruragenda ntabone n'impinduka zigeze ziba mu kibuga nimba abakinnyi ari bo banavyikoreye, ni kibazo kiba gikomeye. Rero je kubwanje navuga ko Sangwa Mayani Patrick nk'umumenyereza wa equipe nationale nimba vyukura akeneye abantu bamufasha gucunga igono rya Primus League bakamurundiramwe abakinyi nabige ku bwa mbere na mbere, hanyuma bahabwa akazi nk'abamenyereza ba equipe nationale bategura umugwani wacu mu Burundi. No kuvuga ngo canke niba bashaka kuza gukinira urukino kuko birashobora kuva no ku buryo bakavuga bati uburyo buhari ni bukenya ku buryo tutovuga ngo reka dukure umumenyereza mu kazi kiwe tumuha akazi ko kumenyereza equipe nationale gusa yani wacu mu ngo no kuturondera abakinyi. Ndavuga nk'umuscout bavuge bati nimba tugomba gukina match n'abakinyi bakina mu Burundi, reka tumumenyeshe hasigaye indwi zibiri canke zitatu tumubwire ngo turakeneye ko equipe nationale y'u Burundi zo manza gukina urukino rwa gicuti n'abakinyi bakina ngaho mu Burundi, turonderere equipe ikwiye nziza wokinisha kugira ngo itwereke football yo mu Burundi ukuntu ihagaze. Ariko ugerageje kuraba nko mu rutonde zatumwe ko ni Flambeau du Centre na Aigle Noir gusa hanini umukinyi umwe muri Mamuru umwe muri Vitaro gutyo, ugasanga rero uca wibaza ngo nimba tuvuga ngo football yacirimwo football nziza canke irakinika neza, ko tubona yiganjimwe imigwi ibiri gusa bimeze gute abandi Mamuru ni bameze neza, izi equipe zigiye zitandukanye nizimeze neza za Musongatifu mu club na muzinga ifise zose nizimeze neza mugabo kubona zavuyemo umukinyi umwe novuga ko Jacob Ganje ntiyabaye sinye nziza, ariko turizeye ko kandi baza kutwereka urukino rwiza kuri uyu munsi. Ni naho tuza kurabira ngo ikosa ryo bajyakuretse ryo bari rihe cyangwa se bamenyereza bari bafise rezi. Je bwamje niteze kuraba match nziza, abaruko baraza kutwereka match dasanzwe, ndetse n'intamba mu rugamba nabo nyine nta mpamvu yo kunegrija ku rukino rw'uyu munsi. Nabonye abasore ba Jordi Yongora, abasore ba Sudi Abdara, ba Jean Claude Girumugisha nawe ariko nagenoga nagashime ko umukinyi yatsinze igitsindo cizana ku mugabane wa Afrika. Bamabanza Patrick bakeneye kwemeza umumenyereza ngo ibyo dushoboye n'ibino kandi gukina n'umuno mugwi wo gukina Primus League n'ikintu ciza cyane gose kuko baza gukina top leash bafise n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse urukino ruza kuba rumeze neza kuri uyu munsi. Abantu baze kuza kuri Stade Ntwari saa 9 nabonye amatike kabisa umenga araremvya gukwa. Yari amatike no vuga ngo ageze kure no vuga ngo wanashaka ari karambera nkari karanahera no gutumira no vuga ngo abakunzi b'intamba urugabwe ko bari kwashaka gukina no rukino nako badashobora kuba bagenda kuba baraba no rukino kuko uravye wanashaka imbere ko tunaruva ko ntamba urugamba bwana Patrick ariko no vuga ngo ruvuze gikomesha aravuga ngo uno munsi muri equipe itwa intamba urugamba za Shane harimo imigwi no vuga ngo itadukanye twajya bakina vuga kine equipe itwa Aigle Noir tubona bakina equipe itwa no vuga ngo ya Flambeau du Centre nta mazina no vuga ngo twabonye vuye muri equipe nka Musongati Bumamuru Message ngo ziri vyimeze nabi amazina ava muri equipe za Olympique Stars za Bumamuru ivyo twabonye bakibamwe namwe bavuye muri equipe ya yande ya Rukinzo narabonye hamwe n'abana bakiri bato ariko no munsi ni barakonko kwivuze turindizwa ko turi abantu vuga ngo eske bana bakina badaho kurakina ariko uko biri kose je mfise akabazo kavuga ngo ubwo Patrick Sangwa Mayani nimbuvuze ngo Aigle Noir nimbuvuze equipe ya Flambeau du Centre abo bose amaze ko karabona ko no munsi hari inkino zawe kandi zo nkino zose zaciye ku mbuga hwane hari zaciye kuri Azamu uko bikose bitwa Patrick Sangwa Mayani yazibonye nose yakenewe kumva undabiye singova kuvuga ngo zizajyanaka akaroro turazi ko muri Primus League hari amatara atandukanye abarorero twavuze bitwa ba uno Flavie wa equipe ya Muzinga Flavie gusa ntaragira gukina akiri muto nivyo aracyari muto mugabo hari umwana batumye ko muri equipe ya ava muri equipe ya nimba ari Rukinzo nawe aracyari muto nawe nyene mu bakino vuba bakina neza mugabo Rukinzo ubwa mbere na mbere ho
par exemple nk'umukinnyi akina muri Rukinzo agira amahirwe kubera ko afise umumenyereza wiwe mushasha nako wiwe hafi yiwe ni washaka kuba amukorera Abubakar abari ngaho kugira ngo amusuzume kumutuma ko ibintu bisanzwe ndetse n'umukinnyi wa Flambeau du Centre nawe nyene birasa n'ivyoroshe kubera ko nawe nyene yifite umumenyereza wiwe hafi yiwe amusuzuma buri gihe amuraba uko yitwara mu mimenyerezo mu bantu bakawubaka n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo biragoye par exemple nk'umukinnyi akina muri equipe nka Olympique Star mu gatakoze exploit kugira ngo bashobore kumutuma ko muri equipe nationale y'u Burundi rero niyo mpamvu nakubwira ngo nivyo sinonegura vyinshi kubera ko sino kwinjira muri analyse nini ngo mvuge ngo hari hakwiye gutumwa ko banaka mugabo mu vy'ukuri haba hakwiye ko mumenyereza agiye gutegura match nkiyi agiye gukina no mu giserukiragihugu kugira ngo aje kumurika impano z'u Burundi ahabwe umwanya wo kumenya ngo tegura equipe nationale mu kiringo kingana kuno kubera kuzokina match ijyari rondera abakinyi bo ku maposta agiye atandukanye undabire muri za mpano z'abana bakiri bato tudashoka tubona umupira w'amaguru kubera ko nizo ziba zikenewe handi ho bano novuga basanzwe bari muri izi za Flambeau za Vitaro n'abantu tuba tubona bavugwa mu itangazamakuru umwanya wose mugabo hakenewe kumenyekana bandi bakinyi bashobora gutegurwa muri equipe nationale badashoka baboneka ubunyene niyo mpamvu mvuga ngo habaye integuro itameze neza kumva gusa ko equipe nationale igiye kuza gukina bagaca babwira Jean Dodier kuno ngo ntegurira equipe kugira ngo mukine hasigaye iminsi ngahe gusa nuko kabisa bimeze mu gusoga inama urugamba vuga bazakukina ruvuga ngo urukino rwo kuno munsi bakina abakinyi uvuga ngo baba pro hamwe n'abakinyi uvuga ngo basanzwe ari abakinyi bo muri shani basanzwe baduserukira canke biza kwikurakira nukiruza kuba wanashaka igihe cy'isano uvuga ngo 9 narabonye n'amatike wanashaka yamaze kuba asa nuko karahera ari babivuze ingene bizoba bimeze baravuga amatike ariko narabonye wanashaka ibintu byo kuvuga ngo baza kuba bugara ikibuga sinzi ko harango bimaze kwikurabona hari ariko nugutumira buri muntu wese kugira ngo ashobore kuba ajya kuraba n'urukino uko rufite icyo zo kuvuga ndavuga ku mugwise kugira canke abantu bakunze kugira ngo dushe kuraba eske nimba twabonye witwa Frederic Sayumva atari yari yatumye ko mugabo ntiyashobora kuza imbega kuno munsi wa mukirva hitwa Vasi bamaze ko bate mu nkino shaka kuri zibiri nta bintu birebire aratwereka yamaze aba Bonfils Karebe uko biri kose baza ko intama mu rugamba tuzako turaba bavuga nk'ishusho y'intama mu rugamba haba ku bakinyi uvuga ngo basangwa bakina mu gihugu cy'u Burundi ndavuga abakinyi bakina muri shani haba kandi ku rukino uvuga ngo rw'abakinyi basangwa bakina hanze y'igihugu kwa Patrick Sangwa Mayani hamwe no kwitwana uvuga ngo Dodi hamwe n'itwa Mibura Abubakar nuko kuribaza ko tuzobigaruka turaba bivanye n'ivyo twabonye ku munsi no munsi guta kwigisa mvuga 9 nuko uvuga ngo tushaka n'amafaranga 3000 muri Pro Tour VIP C na D n'amafaranga 5000 VIP A na B n'amafaranga 10,010 VIP n'amafaranga agera ku 20,200 nuko ibiciro bimeze kuri uyu munsi byumvikana ko rero biba atari ibintu bivyoroshe kabisa biba biri ibintu bidasanzwe nuko kabisa urukino baza ko ari kurakina kuri uyu munsi kabisa nibaza ko abantu baza kwashika ku bwinshi mu majambo kwa Frederic Sabiyumva na Jonathan Ahimana barongikiye ubutumwa bakinyi b'intamba mu rugamba bababwira bati nimukore cyane gose nubwo tutashoboye kuboneka ariko tuba turi kumwe namwe mu bijanye n'umutima inde Jonathan Ahimana ndetse na Frederic nuko kabisa ajya niba hari hake nibatumwe ko Frederic Sabiyumva na Kolomeo nabonye muri entraînement n'uwitwa Frederic Sabiyumva none umukinyi yazi kwizira rya Jonathan Ahimana ko nabonye muri entraînement Fere ego barahari yaba Jonathan Ahimana yaba Fere bose barahari nibaza ko ni nayo mpamvu ko ndavuga ati umunsi tuzako tubona witwa Frederic Sabiyumva buheruka atari yaje kuri karakina no kuno munsi rako barahari bose baza ko abakinyi banamaga nka bose mu gusegera mu rugamba z'abakinyi uvuga ngo bakina hanze bose barahari nuko twavuga mu ijambo rimwe amahirwe atakwataya he amahirwe ataha kuza kuba bimirita n'abakinyi n'imigwi yose myiza birasa naho novuga ubwa mbere na mbere umuntu ataza kuba ari kuri pressure n'umugwi serukiragihugu wa Sangwa Mayani Patrick kubera ko baza kuba bariko barakina nabo bita bato babo baza ko bariko barakina n'abakinyi novuga ko bamwe badafise ubwo burambe bwo gukina equipe nationale y'abakuze par exemple nk'umwe mu bakinyi beza muri Flambeau du Centre yitwa Jafet Niera ni bwa mbere agiye gukina novuga urukino na equipe nationale y'abakuze nubwo yigeze kuba rumwe mu bakinyi baserukiye equipe mu giserukiragihugu w'u Burundi mu nkino za Sekafa kera uburambe bw'abakinyi bagiye batandukanye
bakina mu mugwi serukiragihugu w'abakuze buraza kubemerera kuba hejuru y'uno mugwi w'abakinyi bakinana iwacu mu Burundi mugabo nabo nico gihe cyo kwerekana ngo nshoboye gukora iki ni nayo mahirwe yo kwireka Sangwa Mayani Patrick yuko bashoboye gukora ibintu bidasanzwe n'amahirwe yo gutuma ko muri equipe nationale kubera ko abakinyi benshi muri kano kanya n'abakinyi bamwe babizi neza ngo twihare amahirwe tushobora kurunga muri equipe nationale mugabo bidakunda bandikora Kanyamukinga muri equipe ya Aigle Noir avuga ngo kijya kibanza cyo kuri nimero 2 wo kimpereza nka gukorera akantu nako kuri nimero 3 kwa Marco Wemanzi muri defense centrale no kina mugihe wo mu mwanya nico gihe cyo kwirekana ko basore nkaba ba Mosi ndumwe hagati mu kibuga babyineza kuri nimero 9 umwe mu bakinyi dukunze kubura muri equipe nationale nico gihe cyo kwirekana anafite n'ibitsinda tari biki muri Primus League y'u Burundi kugeza muri kano kanya rero ngo jewe nka nimero 9 mugihe muri ko murabura Bofis Caleb canke Sud Abdara canke nde mushobora kuntuma ko nkaza nkabaha umunezero atakibazo nakibe nuko kabisa imeze ariko kandi nuvuga ko ari equilibre ariza kuba nuvuga urukino za kuba mbere jewe nashaka ndakubona mbona abakiyi basanzwe bakina hano mu gihugu cy'u Burundi baza kuba bakina berekana inguvu nuvuga zitandukanye umuntu ushaka gusakiza kubica ntibaza kukina batuje nk'abana abajye bazokina umupira uri waba pro passage waba pro kabisa kubera ko mugabandi nabo muri equipe yitwa bajye basanzwe bakina muri Ghana cy'u Burundi umukinyi wese azakina ariko aritanga avuga ngo mbega kuno munsi ko riko dakina kuno kuntu nta kuntu witwa Patrick Sangwa Mayani yombona ama wewe kadusa kuba ntumira muri equipe nationale nuko rero twoshaka kwa tuva mu gwisebwe n'ama mugabo nuvuga ngo bazokina igice isaha 9 mu amatwe mumva nuvuga n'abashaka n'ibiciro vuga ngo ingene biza kuba bimeze kuri uno munsi cyo tubasaba nuko twohurira kuri stade Intwari igice isaha 9 ariko sugushika isaha 9 gusa ahubwo beza ko bisaba ko wanashaka kuza gushika hafi hakiri kare kugira ngo nawuze kuba ubona ibitandukanye twinjira muri ku makuru karava ku mugana wa Buraya muri equipe yitwa FC Barcelona Patrick amakuru karavuga ruko ngo ugeza muri karo kanya witwa Hans Flick nyuma yo kuba agarukana amazina atandukanye amazina twatandukanye tukavuga ngo abitwa ba Joe Garcia abitwa ba Rafinha Pedri Gonzalez ashaka kugaruka umwanya n'umwanya amazina y'abakintu bava bamaze ibisori mu mvune muri equipe